mu nkundire twari dukengurukira Imana Data mushobora byose yatuzigamye ikazigama mu Burundi n'indongozi ija kuri kino gihe duhuriye hano kugira ngo tuninaze Imana dusubire twibukanye gukomeza isezerano twagiriye Imana. Kuri uyu munsi w'igenekerezo rya 30 Ntwarante ni umunsi nk'uko biri mu migenzo umugabo wa CNDD-FDD turamutse duhurira ngaha kugira ngo dushimire Imana. Dushimire Imana yatugiye imbere mu bikorwa byose twaranguye muri uku kwezi kwa Ntwarante, eka mbere tuyisaba ko yobana natwe mu bikorwa tugiye kurangura muri uku kwezi kwa Ndamukiza kugiye gutangura. Umunsi wa kane wa nyuma usozera ukwezi, abagumyabanga twariyemeje kwaba duhurira hamwe tukaba duhura dusangira ijambo ry'Imana, tudugiriza hamwe amashimwe ndetse twigina n'ibikorwa byiza Imana iba yadushoboje, kakaba n'akaryo ko gushima isezerano twagiraniye n'Imana, kandi turabona ko gushika ubu bihimbara Imana Muremyi wacu. Mu mihingo yose y'igihugu, mu butandukane bw'amadini, ariko mu bumwe bw'abemera ko Imana ari mushobora byose, abagumyabanga turi kumwe muri uno mwanya, turi kumwe n'abagenzi n'abashitsi, kandi turashimira Imana yuko mu gihugu cyose igikorwa cyo kirarangurwa, abantu bose bari mu kanyamuneza, bari mu mahoro. Tubanze tubashikirize intasho z'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD kuri uyu wa kane yifatanikanije n'abagumyabanga bo mu ntara ya Ruyigi, aco gituma mubona atashoboye kuba ari kumwe natwe ngaha, ariko dusangiye umurimo, dusangiye ibikorwa, dusangiye ubutumwa. Dushimire na mwebwe banyakubahwa mwitavye ibikorwa, mwavuze muti reka tuje gushimira Imana, kandi ubushimye turazi ko aba yongeje. Twifuje rero yuko muri uku kwezi kwa kane Imana yobaca imbere mu kurangura neza ibikorwa byanyu, byaba iby'igihugu mwashinzwe, eka byaba n'ibyo mu ngo zanyu nyene, kugira ngo by'ukuri ibikorwa byanyu biheshe iteka imiryango, biheshe iteka n'igihugu. Twizera ko mwahimbawe kandi mwungutse mu kwezi turiko turasozera, ndetse tubagakeka ko twahimbawe n'inyigisho twaronse muri umwanya wose tumaze ngaha. Nkagira nti izi nyigisho twaronse nitwasubira inyuma zitubere iyindi nkoni yo kwishimikiza, kugira ngo by'ukuri ibyo tugiye twinovora bitwubakire imiryango, bitwubakire n'igihugu. Ukwezi rero kwa Ntwarante ni ukwezi kwatubereyemo imigisha, ndetse turashimira Imana itujako kije ukwezi kwa Ntwarante mu mahoro, umutekano, inzego ziri ku kivi kandi zikwiye. Twagize ingendo nyinshi mu gihugu no mu makungu, twaragendeye kandi tubandanya tugendera abagumyabanga. Ubu tukaba tugeze mu mazone twigishanya, duhana intumbero, twuzuzanya.
ingendo tumaze gukora zagenze neza, twarabonye ko abandi bari ku kivi bamerewe neza, ndetse mbere tukabona yuko ari iteka rikomeye cyane haba kuri twebwe no ku barundi bose. Ku kwezi rero kwabaye kudasanzwe, ukwezi kwahariwe umukenyezi n'umukenyerarugamba. Turashima ko abakenyerarugamba n'abakenyezi muri rusangi bari ku kivi bakora n'ubukerebutsi, eka mbere no mu mabanga anyuranye bashinzwe, twabona ko bahagaze neza. Iryo ni iteka tukabashimira, dushimira n'Imana yagumye ibaje imbere. Aha mu gihugu cacu abakenyezi bari mu nzego zose, kuva mu nzego zicungera umutekano, abari mu nzego ziyoboye igihugu, abari mu nzego ziserukira abandi, abari mu ndongozi mu kwemera no kwigisha ijambo ry'Imana, eka mbere bari hose kandi ni iteka. Ibikorwa bizobandanya mu kwezi kugiye gutangura, kandi turazi yuko abarundi n'abagumyabanga bose bari ku kivi kandi bazokigumako. Tukaba tubifuje rero kuzororanirwa mu bikorwa byose mugiye kurangura muri kuno kwezi kwa Ndamukiza, mu ntumbero yo gutera iyindi ntambwe tuje imbere mu gutunganya igihugu n'abenegihugu, mu kubamurikira muri ya ntumbero y'uko iterambere riva ku benegihugu rikongera rikamugarukako. Twitera iteka mu kuba akarorero tukabera aho turongoye, mu kubaha no kubahiriza ubutunzi rusangi, amategeko y'igihugu, no kubahiriza umurundi wese mu biwe no mu vyiwe. Dutere iteka igihugu cacu mu gukora amaboko mu mpuzu, tuba akarorero mu bikorwa byo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu cacu, nk'uko nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu ndasaba kwiduhamagarira, eka mbere akanatubera akarorero. Imana rugira byose ibandanye imutuzigamira, yongera imumurikira mw'ihangiro ryiza ryo guteza imbere igihugu n'abenegihugu yamujeje. Tubere abandi umuco ubamurikira mu bikorwa bihesha igihugu cacu ishusho ryiza n'izina ryiza mu makungu, kugira ngo bose bamenye ko igihugu cacu c'Uburundi kiramutswe abagabo n'abakenyezi b'ijunja n'ijambo baharanira ntaryo ineza y'abenegihugu bajejwe. Ibyo tuzobishikako umurundi wese atahuye ko ategerezwa kugira uruhara mu iterambere ryiwe n'umuryango wiwe, hamwe n'iry'igihugu c'Uburundi cometso ya twese. Tuzirikane nk'uko umuvyeyi aduhaye inyigisho no munsi yabidushikirije, tuzirikane ko ingo zifashe neza n'igihugu gica kiba ciza. Dukomeze ingo mu gukomeza urukundo no kubahana hagati y'abagize umuryango. Umwe wese yirinde ico mutirimutsa kigasitaza uwo bubakanye. Yabigarutse ko kurenga ibigo, gusesagura n'ibindi, ibyo nivyo bintu vya mbere burya bisambura ingo, ndetse umuvumo ukaba kuri byo ugahava utandukira n'igihugu. None bagumyabanga bene data, twasangiye kino gisabisho tuvyirinde, ndetse duhimirize n'abo bigora kuvyirinda. Tuzirikane ko inyifato y'abavyeyi ariyo yubaka abana. Abavyeyi biyubashe nibo barerera igihugu abahizi b'igihugu.
nayo abavyeyi b'ingeso mbi baramurira igihugu imburakimazi kuko badafata umwanya wo kwereka abana babo ibikorwa vyiza n'ico bokwirinda. Twongere twemere gushima no gushimangira akamaro k'ibikorwa rusangi mu kubaka igihugu c'iteka. Dushimire abitanga bose, duhamagarira abagumyabanga bose gufata iya mbere mu guha akanovera ibikorwa rusangi. Turangize dushimira Imana ku vyiza byose yadukoreye muri kwezi kwa gatatu, tuyereka no kwezi kwa kane tugiye kwinjiramwo ngo izobane n'abarundi, eka mu byo dukora byose bizobe iby'umugisha. Nashaka imbere yo kurangiza nongere gushimira cyane umwigisha yaduhaye inyigisho z'uno munsi, tumwifuriza amagara meza no kubandanya atumurikira mu ijambo ry'Imana. Dushimire abateguye kino gisabisho, dushimire namwe mwese mwacitavye. Yanti Imana yabazigamye muri ukwezi turangije, ibandanye ibarinda, ibamurikira, tugeze ndefudeti. Amashimwe.